My brother, have a seat. Hey yo. Oh, thanks my G. What's good? Good. Have a seat, have a seat, have a seat. Karibu cyane meze neza. Ewana fresh sana. Ndabona umwaka watanguye fresh sana. Ewana man shi. Feel good. Ikiganiro cyitwa Have a Seat. So have a seat, Nurvito. Yeah man. Kumengo na vibe office my brother. Zirari. You good? Sana. Everything blessed. Ewana man shi. Iyo Vito na meze neza bameze gute? Ewana. Ahandi hose Jenny vibe. Kabisa. Gira no umuntu ushaka kunyica no mutwengera tu. Za kweli? No. Wamutira gasmile. Sana. Ukamubwira ati oyo. Ndo hivi. Kama kawa. So muko katugere ko straight muri kino kiyago cacu. Yeah. Navuze neza yuko ufise uruhara runini ya cyane muri music industry ya 257 mugabo le fait yuko utaja ku ma screen kenshi abenshi navyo tuba tuzi canke nitukunda kukubona. Mugabo ndifuza kumenya Nurviton ninde muri industry y'umuziki wa 257. Nkuko kunze kubivuga, uheje kubivuga, Nurviton ni umuntu asanzwe akorana n'abahanzi bo ngaha nyene bakomeye cyane. Yeah. Harimo Double J, okay, na Kiriku n'abandi nyene bari inyuma ntashimye kuvuga. Nkurikirana ibikorwa byabo. Yeah. Nkanavyirukamo iyo bankeneye. Yeah. Yeah, novuga muri camake Nurviton n'uyu. Tuvyita izina ryawe. Manager ushobora kuvyita ko sinari. Kabisa. Yeah. Role yo kuba manager ni ibintu wisanzemwo kubera yuko uburi kumwe n'abartiste ba Double J n'abakiriku canke ubifitiyemo experience itari none. So maze kuvuga experience bica bivana rero n'abakozi ba nabo dukorana nk'umwe bombwira nibo bambwira yo hano ibintu babigize fresh nayo mpamvu dukorana. Kabisa. So nkawe urabozi nawe. Yeah. Kazi ko ngaho ngene bimeze urakura ukiyumva wisanta mu kintu ukagikunda ukagikurikirana ukigaho amanosiyo make nyene. Kabisa. Kuko nta muntu amenya byose n'ubu ndacashaka kwiga. Yeah. Niyo mpamvu rero bashimye kugumana nanje tukanakorana ibintu byinshi cyane. Nice one. Gukorana na Billy Money Boy muri rusange nshatse kuvuga Double J hamwe na Kiriku bivuze iki kuri Nurviton? Yo na mahirwe adasanzwe bro. Yeah. Kabisa. Some story mfise kuri wewe nuko nka Nurviton yarigeze kuba aba muri Dubai urakora ubuzi butandukanye hari yanya mugabo bice birangira ugarutse nga mu Burundi. Ndifuza kumenya Viton kuja Dubai akagaruka mu Burundi agaca yisanga mu muziki amanaging abaririmbyi bakomeye mbega ubuzima ubayemo ngahanye buragushoboza kuronka kanoti peut-être waruronka hari ya Dubai cyane ku managing abartiste uraronka gaframbo kameze neza mu fuko ya Viton? Yeah, nuko bimeze kose bro, namshukuru Mungu sunajua. I Dubai nyene nagiye tugikorana nabo. Mugabo ubuzima nyene bukakujana ahantu henshi atandukanye. Kabisa. Nshatse kuvuga nagiye Dubai gupagasa nyene. Kugira experience mu buzima. Bavuga kanyoni kataguruse nikamenya ubweza. Nayo mpamvu rero ni byari nakubwiye mu buzima uraca mu ma challenge menshi yo kurondera aho utuborera. Kabisa. Rero umuhamagaro wanje uri muri uwo muziki kandi ndabikunda cyane. Kubona nivyo ndonka Yohana Imana ishimwe tu. Akanoti karaboneka kurusha ko waronke Dubai. Abantu banarabiretsa aho. Nice one. Yeah, merci beaucoup. Biraryoshe kumva umuntu yuko avuye mu mahanga kaza mu Burundi kugwanira umuziki wiwe, kugwanira abaririmbyi b'Abarundi. En tout cas ni kintu kimeze neza. So reka tuje straight rero kuri story na nifuza kumenya surtout kuri wewe. Hari amakuru ya trendings ku ma Twitter ahantu henshi atandukanye bavuga ati hariho umurundi afungiwe mu kindi gihugu yahuye n'ikibazo ari mu manager w'abaririmbyi Double J hamwe na Kiriku. Ndifuza kumenya Viton umwaka wawe wa 2024 bisa neza biboneka neza yuko waheze nabi warangije umwaka wawe nabi ndetse no kubutangura nabi. Byari bimeze gute? Wagize ikibazo cyahe? Tuve muri za gwa rukurukuru twumva mu bantu mugabo twicaranye na Nurviton na manager Billy Money Boy. Byari bimeze gute umwaka wa 2024 waheze gute wahuye na challenge izaye? Navuze byinshi ngo ndandire. Je nibaza ko waheze neza ahubwo kubona nkihema meze fresh. Sinagwaye. Gusa nyene umugabo agendana ibyago ahari hose. So nari kupambanira wa muziki wacu nyene w'igihugu gushira kure igihugu. Nari mu gihugu c'ababanyi nyene
nari nagiye gupambanira umuziki muri bahanzi banje hari umwe yarafise show hariya nyene rero biba ngombwa ngende avant yiwe gutegura ibintu nyene bize bigende fresh nkuko vyama kuko mu gihe giheruka nivyagenze neza muri ico gihugu nyene kubera uwo muziki nyene bivanye nyene bwene twiteguye ivyo twibaza dusanga sivyo so nari hariya shikira ku no mwita umugenzi arama indaro uyo mugenzi rero abakora ibintu nyene bitajanye n'amategeko ya hariya baje kumufata hama badufatira hamwe urumva inzego zigufashe gutegezwa gukurikiza amategeko yaho kunanirana bon baradutwara twese nibaza ko ari ibintu bisanzwe biza guhera uno munsi canke ejo mugabo usangana ibintu vya grave sana nyene bon no vyita yari worst party in my life yari no vyita ubuzima uteye ubwoba kuva mbaho kuva mbaho so nabayeho ukuntu muri ivyo bihe nshatse kuvuga nari mu gasho badufashe twese n'uwo mugenzi kugira bagire amatohoza nyene barabe ivyo bakeneye ko ari ivyo nyene baratohoza nyene Imana irahaboneka ndahava rero nagarutse gupambanira wa muziki nyene nta gucika intege kabisa reka ndagusubiza inyuma gatoya mbega basanze ikosa ryawe ku buryo umara igihe kitari gitoya ufunzwe kujya nakubwiye buri gihugu gifise amategeko yacu uyu mugenzi bavuga ko adandaza ibyayuramutwe rero baje kumufata bibaza ko dukorana ari je ndabimuzanira kubera bansanze wiwe nyine nari maze umunsi umwe nkihashika rero basanga ntawo duhuriye n'ivyo bintu barakurikirana bagira amatohoza bigira aba expert muri ivyo bintu barasesangura barasesangura neza barayungurura kabisa icavuyemo nuko naje nera ama bashima kundekura niyo mpamvu ndi mu gihugu canje kandi ndavyishimiye cyane kabisa igihe ushikanwa mu igereza peut-être hariya muri iki gihugu kindi mbega iyo bari no Vuitton yitwaje urupapuro ruranga yuko ari manager w'abaririmbyi bakomeye mu gihugu cacu mbega abo baririmbyi hoba haragize ico bashoboye gufasha kugira nka Vuitton aboneke yuko atakibazo afise muri ico kintu abaririmbyi banje abantu Imana bahezagira aho bari ari bikenya turonka barakwereka umutima w'urukundo bakakwereka ko ingufu zawe zidafira ubusa so barahabaye guhera ku munsi wa mbere bamenya ko nari muri ivyo vyago gushika ku munsi wa nyuma bandekura rero sinobavuga nabi Imana bahezagire so baragerageje cyane kugira ibintu bigende neza kandi nanje narabibona abantu nyene bazogumara abantu umuntu aravuga ivyo ashaka no munsi nejo azosubira kuvuga rero niyo babuze nuno munsi baraza kuvuga ko bikoze kabisa ndagusubije inyuma gato ari kintu wavuze yuko waciye mu bihe bigoye mu buzima bwawe ndifuza kumenya experience waciyemo uri mu gasho yakwigisha iki yagusigiye iki nka Vuitton experience naronse umwanya munini wo kuguma DJ nyene bisigura muri jewe mu mutwe ivyumviro bikagenda numva atakintu kinsamaza ata telefone atana kimwe ata mugenzi ubona ni wewe n'Imana yawe gusa ata muvyeyi uhabona atana kimwe ubona bro ubona abandi bantu batandukanye naho ukavuga n'abo bantu ko babayeho nanje reka mbe muto rero ndo umwanya wo kwicara DJ nyene ndiyumvira ku buzima kuva bugitangura kuva nkica ubwenge naho ngeze rero ndabona ko n'ibindi byinshi cyane byoboneka bivanye no gushaka kwanje rero nico kintu mbona nakuye kinini cyo kwiyumvira mu buzima bwanje jewe ico ndi ico nshoboye nico shobora gukora
wahindutse gutega Vuitton après avoir kuva ari aha bon mumbabarire gatoya kugijanye no guhinduka ari ukuntu bimeze before nuko peut-être umuntu yarahindutse kubwa wewe wasohotse ubaye umuntu ameze gute wasohotse uri kindi kiremwa cya gutega Vuitton bon guhinduka je mbashaka guhinduka buri munsi that's trying guhinduka every day those kimindura mbonye ikintu ari sawa ndagerageza so chaminduye cyane narabonye ko atakintu cyo kunegliger kibaho ikintu cyose utegerezwa kugira serieux hama tukibuka sana imana hari igihe guhamagara cyane ukayicika kidogo mugabo umutima wawe nawe utameze neza mugabo nanose umwanya nyene wo guhamagara ya mana nayo iraza iranyereka ukuboko kwayo iranyereka koko ndi imana kuko sinenda vyizeye ivyari kugenda imbere uyu munsi imico genda hiyo nice one kuri ico kibazo kijanye n'ibiyobera mutwe Nuru warigeze kuba ufata ibiyobera mutwe uvuze ibiyobera mutwe yemen warigeze kufata magi dads so narigeze kuba mfata weed rero imana yanje nyene bamfashe muri ico gihe maze igihe nabiretse kidogo nyene kwa kuntu uvuga ndashaka guhinduka buri munsi kabisa je ndashobora kuvyuka mvuga rero ndafashe iyi decision anayifata naragerageje rero birankundira mara nk'amezi 3 atawidufata rero ndavoyaja muri iyo gahunda maze kuvoyaja ivyo vyago birashika babantu rero nakubwiye basesangura mu gusesangura abantu nakari hariya barakazura kabisa kugira barabe prove kuko nabantu nabigira ngo bari real so barabiraba baradupima baduja muri laboratoire baradupima kugira nyine baprove amaze gupima bijya nababwira nyine kuko barabibona itariki babigiriye aho berukiye barabona ivyo nababwira ko ari byo nahiko ndagerageza guhinduka kabisa na n'ubu nyihinduka kabisa so nayo mpamvu nera kuko bavuga wewe nimba rero utabimuzaniye kuko ntivyari byo byose byari byinshi tu nimba bapimye ibintu byose kandi babigusanzemo ni case kabisa rero je kuva kare narababwira nubwo mu mpima kubera nigeze kubikoresha muri ico gihe sinzi muzoraba igihe meruka kwifata kabisa nuko barabipima resultat ziraza bazijana mu bajije umunsi wo gusamba turagenda ushima byaranyarutse babonye ko ndenganwa bari kunsomera urubanza bon urubanza rwabaye jeudi bari kunsomera bari kumenyisha yago mardi donc yindi minsi iri imbere mu kabisa Imana irabikora mu gatondo saa 6 inyinshi byaje barambwira bamuhungura fata twawe n'ibitaye wari umunsi udasanzwe iwanje mu buzima nabona umengo ibintu nibibaho kubona donse kandi liberté kubona taping iri mu maboko yanje kubona atamupolisi ari inyuma yanje afise inkoho kubona y'abana afise uburenganzira budasanzwe nkatambuka nkabona naheruka no gutambuka kera rero y'abana byamaye icigwa ndavuga kumbe ndi umuntu watari rero tugerageze guhinduka utuntu dutoyi dufata tuneglija turashobora kutwononera ubuzima rero naye ndavuga abantu why not none ntogumamo muri ya ritme yanje narindi yo guhinduka hari impamvu umuntu ahinduka mu buzima hari impamvu umuntu ava muri ubu buzima akaja mu bundi Vuitton no igihe wafata ibiyobera mutwe nicyo ikintu cyatumye cyane uvuga ati ndifuza guhinduka byo babiri bigufitiye kote negative ubona ati bino bintu binyicira ibi nibi ku buryo wowe nyine uvuga ati ndifuza guhinduka byari bimeze gute so nta kintu byari bwanyicire kuko ngira nti sinari bwabikoresha umwanya munini ya cangwe nta mwanya bigira cangwe umutwe wanje sinzi ngene bigubye gusa nyene navuze why not none ntubiri kubera iki none no vyihoza kuko hari igihe udafise n'amahera yo kubirondera ukaja gusaba amadeni byaragushikiye ukaca muri ivyo bihe mugabo nyene ideni si kuvuga ngo kubera ico no umugabo urazi ko
arangwa nako kabo kamadeni mugabo nyene ukayishura nayo madeni so nkabona none kubera ikije nsaba ideni kubera ibintu jewe nshobora gukontrol ni jewe ngenda kuvyirondera ni jewe ndabitekera neza nkanabi none kubera ikijeje nyene no bivuga ndabihebye rero ni decision nk'umugabo tu ufashe ndabicika tu kuko nabona nta kamaro kandi naco binyinjiriza na nico binyicira ntabwo ni dépense akanotso kuma yego urumva nakanotse ari kuronka gukoresha ibindi bintu ugasanga ntivyamwara amahera menshi yatari kabisa kuko ni ibintu bisanzwe nyene shatse kuvuga côté financier mugabo nabonye nayo mahera nta n'impamvu yo kuya dépense kubera ivyo naho yo bari make canke menshi nta mpamvu rero ari impamvu cafata izindi decision nyene zo kuguma muri ya ritme yo guhinduka yo kuguma hafi y'Imana kuko iraduhamagara buri munsi kabisa kandi ikaduhamagara gatanu ku munsi rero gatanu ku munsi Imana ikaguhamagara ukayirengagiza ibintu simbona ko ari ubuzima bwiza rero ncafata decision yo gukora ico kintu kuko hari igihe usanga wagafashe yamana iguhamagaye ukaba wajyana canke yamana yaguhamagaye wagoswe ku gafilm rero nta mpamvu before rero ugira amakosa uvuga je ndi soba ikosa ryamvuye kubera ngo kakana canke cyakintu ejeje nyene byamvuye no gufata decision yindi ukavuga je mfashe decision kubera nta kimwe nafashe iki kintu nacyumvira bifite ubwenge bwanje sikuvuga ngo niyumvira ikintu kubera ubwenge bwanje rero ndashaka kubona kandi nuru wundi atari muri zo dossier apambana ari soba akavuga ndashaka kubona changement kabisa yibiye biheze n'ubu two turaja Imana ibifashe mutu amen antuka Imana ibishaka umuntu imufashe mu bintu nawe nyene yumva muko ashaka kubivamo Imana yashaka kuko kwayo bikagenda neza yes bro wafata urumogi canke weed ni nka kangahe ku munsi kuharura n'ibintu sinzi hari igihe nafata rimwe hari igihe namara nk'imisi ibiri hari igihe nafata gatatu hari igihe n'abandi kumwe n'abajama babifata nkafata sinaharura nyene mugabo yari challenge tu navuga ndabishaka ubu ndafungura nkanavyiyumviriye nkaheza kujya nkanavyiyumviriye nkaryama nkaronka itira atari ivyo niyumviriye nakamaro bro kabisa ahubwo niyo story rekana ni nitwiyoze umugabo before ko twiyoze iyo story biboneka yuko hari abajone benshi nzi ugwaruka bwinshi nzi yuko bamaze kuba accro n'ivyo bintu ukaca usanga n'ubuzima bwabo uko bugenda muri slow motion ubuzima bwabo uko bugenda buhoro buhoro kubera yuko bamaze kuba accro canke addicted nico kintu Viton wowe experience peut-être ubuyifise ni yahe manuro wotekerera urundi gwaruka peut-être usanga umubiri umutwe umutima financièrement hose bashizemo weed imbere ukaca usanga n'ubuzima bwabo ni buvaho buri stuck hajya nyene buhagaze hajya nyene kuko ndisuye asata yuko wowe nk'umujene uri ngahanye ijwi ryawe rice muri Jimbere magazine irashobora kure rigahindura n'ubuzima bw'abantu babiri batatu bane sivyo nkawewe ni yahe manuro wotekera wa mujene usanga ubuzima kabisa bwanse mugabo iyo weed canke ivyo byarura mutwe afata nivyo abona yuko nibwo ubuzima bwiwe yashize imbere so je no kugira arimenye yo mujene je nanje ntawamanuye ntawambwiye ngo nkuri kwanza umanuye je sinzi nkwe n'ubu umbwiye ngo mebe ikintu jewe kubera wowe ubishatse naco ntohera bwaho nyene izo mpanuro ndashobora no kuzitwara ahantu hazumviriza navuga iki kintu ndakiretse ni wa muntu nyene ashaka guhinduka bro udashaka guhinduka n'uwo muhana ngo niwo muhana ngo maka ngo umwumvishe ikintu kireke so kandi hariyo n'abatabikoresha bagifise bwa buzima nyene uri down kandi bagipambana sikuvuga ngo misi yose ugasanga byuka kare akiruka ewana agapambana kurusha n'umwana w'umukire man rero ubuzima ni chance mugabo nyene ntibikuve kutu cyase kuvuga hari abana bavuze basanga ari ababoss sibyo kandi badakora cyane mugabo basanze ari ababoss hari n'abandi nyene ewana bakora ku buryo ntukugira bro ugasanga n'intoki zacitse mugabo ugasanga nyene bwa buzima ni buratori rero ni never give up ivyo bakora bagerageze guhinduka nimba wari ukubita isuka gutya ewana ikubite gatatu kuko cyase kuvuga ewana uri soba uri active sana kurusha
akaboro karaho karagukoresha canke ikindi kintu canke inzoga canke inzoga zirashobora gukoresha ibindi bintu akaboro karashobora gukoresha ibindi bintu ugasanga washavuye ugagorana ku kazi mugabo bikuvuyeko atacu wakoresheje ukagira ibintu bidashobotse aragera hano nawe uvuga no c'est pas possible mugabo ari bya bintu urashobora kuvuga ngira ni kakana urumva usubiriye uzoguma muri za ritmo rero nawe gerageza nimba wari ubikoresha byihorere kuko nta mpamvu urekane navyo hama wigerageze kandi wewe mu bundi buzima nyene nimba wari urima utabaye nimba wari uririmba utabaye nimba wari ugira ikiganiro gira utanyo inzoga nimba nyene uburi soba tu hama niwabona ico vyakungukiye naho uzogerageza ihinduke kuko nta muntu adashaka impinduka kabisa Vuitton adafata ibiro mutwe adafata Whitney Vuitton ameze gutose wewe mbona gute wende kuvuga muri wewe muri jewe uri Nur ameze gutose muri jewe ndi Nur akunda gufungura kandi abirondera kabisa ndi Nur ikunda yambara fresh ndi Nur mugabo ivyo vyamyeho kuva kera ubu rero ndikunda kurusha kuko ndashobora kuryama ntiyumviriye vya biboro kuko kari navuga shasi ndyama kweli naronse kandi rero ukavuga ni decision ufatanye ni ya decision nakubwiye oleke wiwe utivuvira nkuko wari kubikora ugasanga warondeye abantu mwijoro warondeye abantu mu gatondo mugabo ubu ndavuga y'abantu nisho sale fresh imedame fresh la baby couple fresh sasa nuko rero ubu rero ndabikora nyene ndijewe nk'ubu nafashe gahunda ndijewe naje tuvugana ndijewe atakindi kintu kirimo rero urumva kuri mushasha birarenze man 2025 utangura mushasha man tuhezagire tuyiheze fresh kama tuzora resultat kuko turacari muri janvier mwaka niwahera cemvuga I made it chang narahomvye kwe uraronka amatentation igusubiza muri vya bintu nana gato rero nico kirenze ico nana gato urashobora no kubikora turi kumwe man nanakuraba aho ukavuga ati munari mu biki oya birakuraba tugatera inkuru akamoto naco kambiye kurumozi umutima nta nukutera nta nubwo nsaba ikibiriti ngana kiguha ntaco mbafise wangu life ni tamu kabisa urumva yuko ari ikintu wari warahomvye before bon sinkunda kuregreta mu buzima yari challenge ubuzima ngira yari episode nyene harimo hama yaraheze reka turondere ibindi bishasha tugere imbere. Nice one. Tuangu tutatoboa. Kama kao. En tout cas, me I'm proud of you, my brother. I'm proud of you. Kandi suye salta yuko. N'abantu baza kuraba kino kiyago bareza kugira akantu kabasigaye mu mutima kabaryoheye kuko biraryoshe kumva umujeni nkawe yahindutse akisanta yuko abaye mu buzima yifuza. So mu kurangiza kino kiyago cyacu Vuitton ndibaza yuko as an assistant manager wa Billy Money Boy plan needs uyu mwaka mudafitiye iki turindira iki bivuye muri Billy Money Boy. We can't wait kuvyumva bivuye as a manager. So sinovuga byinshi kuko bavuga akajambo kagumye mu kanwa cyane gacika impundu sibyo reka muzobibona kandi tugira tutangure vuba jewe nje ewana njenje Imana nizo ubuzima imena amagara ibindi jenzo upambana. Imagine ibintu wakora utari soba bikora neza uri soba barago. So abastari bari tayari ku bikorwa byiza cyane byiza ndabiraba nanje nkavuga no c'est pas possible kabisa. Abantu rero batabazi baticarana batazi comportement zabo baravuga abantu nabo ni gute bro nda shase kuvuga bivuge gute stay tuned ibintu bizogenda fresh tuko turategura ibiteramo byinshi biri imbere tuzobamenyesha vuba kabisa kama mubandanye mudushigikira mubandanye mushigikira urwaruka rwanyu rupambana kubera rukundo Burundi rugakunda n'abarundi rero namwe mubandanye muba intege nkuko mubikora mubaca intege abafana mugume mubashigikira tu nuko rero nanje banyita Nur sinkunda kuja ku makamera yabo nyene nayifisa akantu ko gusangira nawe
sorry gato Double J aheruka kuronka ikibondo ciza cyane ico gihe no ruri no mu Burundi ahubwo rero ndagutera inkuru uwo munsi vibe yari umunsi w'imihezagi naravuyeyo mugasho ahubwo je nari nzi nzosanga yaramaze kuronka ico kibondo ewana nkivayo bambwira madame yiwe yagiye kwa muganga kabisa ndavuga none kuva shika hari imvura yaguye umunsi ngende mvuye mani uvurira yata nagiye nyene ninyagiza kubera nari ndyohewe kubona nasohotse mu gasho ndaryoherwa cyane kumva umuntu wanje Imana yamushoboje kuronka umwana kandi biciye mu nzira nziza nyine umuvyeyi yarabonetse umwana araboneka bose barameze neza n'ubu rero ari umunezero udasanzwe kuri ico gihe navuga y'abantu hari igihe niyumvira ndi mu gasho navuga uyu mubabaro mfise ari umunsi nzosohoka ahantu umunsi ntazi ndabitwenge cyane ndabibone nka blague nyine rero wa munsi ntuyu kandi y'abantu Imana ishimwe cyane n'abantu bakeya cyane bashimwe sana ofisa nushaka gushimira by the way cyane ariyo Irakoze ariyo West ariyo Irakoze ariyo mami wangu ariyo mama no ambere kabisa birindu nari arimo mu gitigiri kandi n'abantu banyitayo sana hariyo sister hariyo umujama yitwa Mike hariyo abapolisi nyene nashimye kuvuga bamfashije sana mu bihe bigoye hariya nyene batamfashije nk'umuntu nyene ibamaye agaciro k'umuntu kabisa batamfashije nk'umunyamahanga batamfashe bamfata nyene nk'umufungwa mugabo fise nanje amaduro yanje ndabashimiye cyane nongere nshimire Willy the bartender shimire Jimbere kabisa y'abantu sana murakoze sana n'abandi nyene benshi ni timu yanje ahivi kagera mwarakoze cyane abantu bose bansengeye abantu bose bamvuze ko ibintu nyene biri bizarre bose Imana bahezagire ibaho umugisha bless up man kandi urakoze sana ka boss Imana iguhezagire c'est une famille ndibaza yuko iyi ni have a seat iyo ntebe bicayeko haracaraja ko abantu benshi batandukanye bafise story bashaka kutuyagira ndagushimiye cyane ko washoboye kuza mu kiganiro cyacu have a seat ikoreshwa na Kaboss for real turi kumwe na Noel Vuitton grand merci nibagiye gushimira umuntu yitwa The Dinyo Money Gang shimire abantu benshi ba Cedric Amisi tubabwira ati peace out cyane ba Caleb banyange bose tubabwira ati grand merci urakoze cyane Vuitton thanks to Piga Hala 5 respect